ko dushobora kubumva ariko mu kiringo kiri limite biraryoshe cyane kubona twarabonye abavukana babiri ariko babanye mu munezero udasanzwe ntibemera kwisangiza umunezero bahitamwo kuwusangiza abarundi n'abarundikazi abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Nikaze cyane kugira ngo twimenyere byinshi kuri bino byabaye ariko abantu benshi batigeze bamenya. Ushobora kuba ubegereye ubizi ariko kandi nk'umufana ushobora kuba utabizi. Indirimbo yabo ya mbere yitwa Papi Chulo ni nayo ndirimbo yatumye je ubwanje menya yuko bafise ico bavana TREY ZO na RAPPY BOY ko bavukana mukuru na mutoyi. Ariko kandi batari bazi yuko umwe wese aririmba, umwe yagiye kubona freestyle y'uwundi uwundi abona y'uwundi ko mbura aririmba maze bahitamwe kuduha indirimbo Papi Chulo. Ku rubuga rwabo TREY ZO and RAPPY BOY bafise indirimbo 8 bari kumwe ariyo Papi Chulo. TREY ZO na RAPPY BOY bafise yo indirimbo yabaye viral ushikaho haba remix bari kumwe na Double J Kiriko ndetse na DJ Vilbite. Ni indirimbo yari imeze neza cyane yabashikanye ku bantu barenga umuriyoni n'ibihumbi amajana 9 hano ku rubuga rwabo rwa YouTube mu kiringo c'imyaka 2. TREY ZO na RAPPY BOY bafise indirimbo Big bari kumwe no mwera afise vocal iteye ubwoba nawe mwakino gihe barizwa muri Canada ndavuga Berry Music. TREY ZO na RAPPY BOY kandi bafise Soba, bafise Yewegaye, bafise indirimbo Sirimuka, imwe mu ndirimbo yabaye viral cyane. Iyo ndiko ndavuga Yewegaye ndetse n'indirimbo Sirimuka, indirimbo hariya kuri Trace muziki ubona yuko zije no muri background ibiganiro. Ariko kandi indirimbo ya nyuma bafise hano ku rubuga rwa YouTube n'indirimbo bise Oye, indirimbo imaze amezi arenga 2 gusa. Ariko ubona yuko abantu batigeze bayishuhira nkuko byategerezwa kuko bana basore namwe mu basore baririmba neza. Misi yose batanze igikogwa abantu ubona yuko bacakiriye bakacakirana ugweze. Tumaze igihe turiko turabona hano ku mbuga ngurukana bumenye aho ubona yuko umu DJ yava mu gihugu cya Sweden ariwe DJ Lewis ariko umwana TREY ZO na RAPPY BOY ariko umwana Young Speed kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kiriko ndetse na DJ yabice bigacika yaba mu kuvanga imiziki yaba mu gukora Buja Vibes ama episode agiye atandukanye ndavuga DJ Vilbite kuva muri Runtown DJs bagiye gusora indirimbo bise Mambata ariko imwe mu nkuru namaze kuronka na Chakia wibaza kari yahe. Stay put. Biranugwanugwa hatandukanye biravugwa hatandukanye ariko kandi bivugwa na bamwe bashobora kuba begere bano basore bashobora kuba bagiye gusambuka burundu ariko hakaba ari gahanzi ishobora kubimara nk'umwaka imyaka 2 cyangwa imyaka 3 who knows. Nuko TREY ZO na RAPPY BOY baracyari umugwi canke baracyari kumwe nkuko batigeze barema umugwi ariko do the clip made the boom urakaze nk'agasloga kabo. Urabizi neza yuko umwe abarizwa mu gisagara cya Bujumbura uwundi akabarizwa mu gihugu cya Canada. Bamwe baremeza yuko basangiye nabo ariko batazi what's going on ariko bikamenyekana cyane yuko umusore bagiye kwishitura atakibarizwa mu gisagara cya Bujumbura. Nta namwe birandikwa nta namwe biravugwa. Ushaka kubizi kubera ko usangira nabo canke ubana nabo muri kati. Ariko nk'umufana urabizi yuko RAPPY BOY abarizwa mu gihugu cya Canada. Urabizi yuko bishobora kwafekta uno mugwi inyuma y'igihe indirimbo bakoze babitse inyuma yaho bishobora kutazobona izindi ndirimbo bari kumwe muri Canada. Ariko ndibutse muhinyanyuzi and Mike niyo yibereye birashoboka yuko bashobora kurikodinga hama bagahuza amajwi kuko ngorekanomenya yaravyoroheje cyane. Ariko ikibazo mfise umwe azofotoza iPhone undi acaje kwa hela ako ni kamwe mu kabazo k'amatsiko nari mfise. Ariko kandi umuntu arifuza kumenya mbega uno mugugiye kubandanya canke inyuma y'indirimbo bakoze bazoca bahagarika. Mbega uri hanze y'igihugu bizomworohera kugira ko indirimbo arungike mu Burundi hama bakora amasanamu kugira ngo turonke isanamu risa n'igyaela na cyane hariho tumenyere abakorera amasanamu. Birashoboka neza yuko uno mugwi inyuma y'ibikogwa bafise ushobora kuca usambuka gutyo tukazosubira kubona umwe wese aririmbo kwiwe nkuko twagiye turabibona ku migwi yitandukanye. Nta numwe ari yifuza kubona bano basore baririmba mwumwe kubera ko urabizi bya We Love muzika. Hari bamwe bavuga bati ndi umufana w'umugwi sindi umufana w'umuririmbyi umwe kuko baramatching iyo bari kumwe. Nane nawe kuri TREY ZO na RAPPY BOY wari wifuza yuko bagumana par exemple nkuko je narinzi ko batazobomoka kubera ko bavukana ibyo bazoshwana bazobihereza mu nzu. Ariko ndaguye ndagarutse Peace Square Karamahasa bo bari hehe. Mu kiganiro cyacu uyu munsi hari umwe twagiye turarabira hamwe ugerageje kuraba hano ku rubuga rwa bano basore kuri YouTube urabona neza yuko indirimbo zose 8 ari zimwe mu ndirimbo zivuze mu gisagara cya Bujumbura utegerezwa kuvibing bivana na mood urimo. Ndaguye ndagarutse ntibivana na mood urimo utegerezwa kuba wumvirije akaziki gusa kabo maze ugahindura vibe wari urimo.
indirimbo zabo ushobora kuzumviriza uvuye no guhamba ukanatamba ariko ukavyibuka hejeje kuzumviriza. Mbega warubizi yuko Rappy Boy mu gisagara ca Bujumbura atakibarizwaho bakiringo gito gusa bafise ababone bagera ku 63,800 banarenga. Binashoboka yuko bano basore inyuma y'imisi mike twari kubabona ku rundi rugezo rw'abandi baririmbyi bagiye barahoronka ubushimwe bwa YouTube nka Silver Award n'ibindi bitandukanye. None igenda ry'umwe uwundi agasigara wowe uryakira gute? Uribaza ko rishobora kuba intandaro y'isambuka ry'abano basore? Icyumviro cyawe muri commentaire. Je nitwa The Real. You need the Real TV show mu kiganiro cyacu